Abakunzi b'imico n'akaranga vy'Uburundi ndabaramukije, jewe ndi Feliciano Bankunguka, ubu turi kumwe n'umukurambere muramubona, agira abe aratuganirira utwo hambere mu Burundi. Mutama turakuramukije. Ego amahoro cane, akazina ninde? Ntankuriye wande? Sugwavuba wande? Biyongo vyande? Vyuzugeze ngaho. Ego Mutama urakoze, waratuganiriye ingene kera bambara impuzu z'igiti, abatarambara abakobwa batararonka izo mpuzu bambara ubuyonga, ego buvuye mu misurusuru batamuye. Ego none uno munsi naho twashaka utubwire izo mpuzu z'ibiti zihavuye nk'abagabo baciye bambara iki? Abagabo baciye barambara uburengeti. Ubu tubona kw'isoko abantu bambara bakaja kwifuka, bagura bakaja kwifuka. Ego hama abakenyezi nabo none nk'umuntu yambaye ururengeti yagwambara gute ko tubona umuntu abwifuka? Yarutega ifundo agashira ku rutugu agashirako umukenyezi mu nda. Yarutega ifundo aha ku bitugu agaca ashirako umukenyezi mu nda agaca yigira mu bikorwa vyiwe. Hanyuma ari umukenyezi nawe yagiye mu mpuzu kandi akambara akenya nk'ukuntu bakenyera impuzu y'iki bambara impuzu, nawe yaca yambara impuzu z'iminyike. Iminyike iminyike navyo vyari bimeze gute? imyiki zari impuzu nyene twambara tuvuge zari impuzu nyene twambara. Ubu rero apana z'ibiti, apana z'ibiti, ntizari impuzu z'ibiti. Havuye ubwo burengeti barambara iminyike. Hari izindi mpuzu baba barabonye? nabonye zakuye imyiki zari yambaye hebute, Ibihuzu vyitwa hebute yirabura. vyirabura. Hari izindi baba barabonye? Nabonye inzu nyinshi yoba n'amazina yazo. Hari izo bita imikarikopo, bavuga ngo ni imikarikopo, hari izo baba babonye? Izo nazibonye imikarikopo. Imikarikopo nayo yari imeze gute? Imikarikopo yari yera. Imikarikopo nayo yarera. Hama rero ziraza zirahinduka gushika ubu tuzibona. Ubu twambaye nyene impuzu zego zitari iz'ibiti. Urakoze cane Mutama, uraturagiye two hambere. Turagushimiye cane no hanyuma uzotwitabe. Ego urakoze cane.